Dusubiye kubaramutsa abanywanyi ba Hejuru TV aho muherereye hose, turi ku munsi wa kabiri ku itariki y'icenda ukwezi kwa kane 2024. Turabahaye kaze aho mudukurikiye muherereye hose, abari mu bice bitandukanye ku mugabane wa Afurika turabahaye kaze, abari ku migabane ya kure namwe turabahaye kaze, n'abandi benshi bagiye batandukanye bari mu gihugu c'u Burundi turazi ko mutwumviriza muri benshi, hari n'abandi bari mu bihugu bihana imbibe n'u Burundi. Nimuze gucikwa rero n'aya makuru agiye kwibanda kuri politike. Murazi ko iminsi myinshi tubagezaho byinshi bivugwa mu gateka kazina muntu, politike, ubutungane, umutekano, ntizivuga mu kibano, mu budandaji, biba byatangajwe ku mbuga ngurukana bumenyi n'ibimenyesha makuru hamwe n'ayandi makuru menshi tubatoriza dufashijwe n'amasoko yacu dufise irya nino mu bice bitandukanye bigize igihugu c'u Burundi n'ibiyaga binini. Muri uyu mwanya rero mugiye gukurikira impinduka zizoba mu matora. Kuri uyu wa kabiri niho abashinga amateka bariko barahinyanyura itegeko rigenga amatora ryo muri 2019 nk'uko biragaragara mu nteguro. Zimwe mu mvu zitumye risubirwamwo no kubera imbibe z'intara, amakomine, amazone, imitumba n'ibindi vy'igihugu kuva mu mwaka uza zizohinduka. Hari impinduka rero umushikiranganje w'intwaro hagati mu gihugu ahejeje gutangaza, ariko kandi akaba yanasavye n'abashinga amateka ko bozishigikira. Mukaza kuzikurikira rero mumenye ese uzoba ari kwiyamamariza gutorwa azoba yujuje iki, ese imyiyamamazo izotangura ryari, ikiringo c'umukuru w'igihugu kizomara igihe kingana iki, ese witoza mu kibanza c'umukuru w'igihugu arasabwa iki, dore ko harimwo n'imiliyoni 100 z'amarundi n'ibindi vyinshi bigiye bitandukanye bihejeje gutangazwa n'umushikiranganje w'intwaro hagati iterambere rusange n'umutekano, kandi anabisaba ko vyokwemezwa n'abashinga amateka. Nivyo murakurikira muri aya makuru. Usabe kugira ngo fyonde kuri subscribe canke sabone niba utari wafyondako, wibuke no kubisangiza bagenzabe kugira badacikwa n'amakuru yose tubagezaho. Turabahaye kaze. Mejeje kubivuga ko kuri uyu wa kabiri umushikiranganje w'intwaro hagati iterambere rusange n'umutekano Martin Niteretse ari imbere ya Gatoni Rwasa mu nama nshinga amateka hejeje gutangaza impinduka, ndetse anasaba ko abashinga amateka bozishigikira. Muri izo rero nizi zikurikira. Impinduka ya mbere, uretse ko ikiringo c'umukuru w'igihugu ari imyaka 7, ibindi biringo bizoguma ari imyaka 5. Ico ni icambere. Ica kabiri nuko imyiyamamazo izotangura imisi 16 imbere y'iyugururwa ry'amatora. Mu gihe rero yahora imara 3, ubu izomara 2 gusa, izokurwa amasaha 48 imbere y'uko amatora atangura. Ikindi catangajwe nk'impinduka ku matora nuko ibijanye no kugira inani canke coalition zizokwemererwa kubaho amatora zifuza kwitozamwo yamaze guhamagazwa. Ica kane nuko amatora azomara umunsi umwe. Ica gatanu nuko uwitoje ku bujenama bw'imitumba canke bwa quartier nta yandi mabanga y'igihugu azoba arikuriwe kuramuzwa, kandi uwitoza kuri iri kibanza tegerezwa kuba azi kwandika nk'uko vyatangajwe n'umushikiranganje w'intwaro yo hagati iterambere rusange n'umutekano. Indi mpinduka kubirabana n'amatora ya gatandatu nuko wifuza kuba umujenama wa komine ategerezwa kuzoriha ingwate y'ibihumbi 200. Umushinga amateka n'umukenguza amateka barihe miliyoni 2, uwitoreza kuba umukuru w'igihugu nawe arihe imiliyoni 100. Reka ico gice ca nyuma naco tukigarukeko. Nkuko biri mu kigabane ca kabiri c'integuro y'ibwirizwa rigenga amatora, kugira umuntu yemererwe kwitoza mu kibanza c'umukuru w'igihugu bisaba ko aba ari umurundi kandi aba mu Burundi akwije imyaka 40. Mu gihe rero aba yaraciriwe umunyororo ushika ku mezi 6, bisabwa ko aba yaramaze ico gihano haciye imyaka 4. Iyo umunyororo wakwije imyaka 5 naho asabwa ko haba haciye imyaka 10 yarahejeje ico gihano. Abitoza barungikwa n'imigambwe canke intani canke umuntu akitoza ku mutwe wiwe. Witoza rero akaba asabwa abantu 200 bemeza ko bamuzi. Nuko amabanga y'umukuru w'igihugu nayo atabangikanwa n'akandi kazi canke n'ayandi mabanga witoza sanzwe akora ku gatwe kiwe. Abifuza guhiganirwa kibanza c'umukuru w'igihugu bahabwa iminsi 10 bagatanga ibisabwa
kugira bahiganirwe ico kibanza c'umukuru w'igihugu. Hageze utemererwa kwitoza ashobora kwitura sentare yubahiriza ibwirizwa shingiro mu masaha atarenze 48. Iyo sentare rero ikamara iminsi 8 gusa kugira ibe yamuhaye inyishu. Ikindi nuko ingwate isabwa kugira uje guhiganirwa muri ico kibanza ni miliyoni 100 z'amarundi nk'uko twabivuze, ayo agasubizwa mu gihe uwitoje akwije ibice 5% by'amajwi mu matora yo ku ncuro ya mbere. Mwomenya ko integuro y'iryo bwirizwa ikiri mu nama nshingamateka mu migwi yamaho mu vyo ikurikirana harimwo ivya politike. Nk'uko rero mwagiye mubibona mu masanamu, Umushikiranganji Martin Niteretse muri iyi minsi atamiranye neza na Agathon Rwasa bari bicaranye ku meza amwe barabana. Ni ibintu rero abenshi bibajije ko ese ngo vyoba vyari vyifashe gute mu mitima yabo bompi. Agathon Rwasa mu minsi iheze CNL akaba yarayambuwe akayivanwa mu minwe yiwe. Murumviriza ko rero ko nizi mpinduka zishobora gusiga ibindi bibazo bitandukanye, ariko kandi bikaba no ku ruhande rwiza rw'abashaka kuzoza mu matora ya 2025 hamwe na 2027. Turaza kubagezaho inkuru yabatangiye gutangaza ko boba bazaza mu matora mu gihugu c'u Burundi kandi bari hanze y'igihugu c'u Burundi. N'iyindi nkuru iza gukurikira iyi nkuko mu yindi video rero muza kubikurikira. Reka rero tubabwire mu mayandi makuru avugwa mu gisata c'umutekano hamwe n'agateka kazina muntu. Giharo hari imbonerakure yishe umusore, umuryango wishwe rero ukaba uriko uraterwa ubwoba. Steve Irankunda yishwe ku itariki 8 Ntwarante guheze. Iryo bare rikaba ryarabereye muri zone na commune Giharo mu ntara ya Rutana mu banuko bushira uburengero bw'u Burundi. Munywanyi w'umuhari w'urwaruka rw'umugambwe CNDD-FDD n'imbonerakure niwe yamwishe. Uwo muryango wishwe uriko uraterwa ubwoba na se w'uwamwishe, gomba rero gutegeka ko boheba gukurikirana urwo rubanza bagakoresha ukumvikana bisanzwe. Inkuru ya SOS Media Burundi kabandanye ivuga igira iti wakoze amabi arazwi ni Joker Niyibizi, n'umunywanyi w'umugambwe uri ku butegetsi CNDD-FDD akaba ni no mu mbonerakure muhari w'urwaruka rw'umugambwe uri ku butegetsi. Yishe Steve Irankunda mu ijoro ry'uwa 8 Ntwarante uheze. Igihe ivyo vyaba, umusore yari mu nzu yerekanirwamwo sinema irabwa na Joker Niyibizi. Yarakubise Joker Irankunda gushikaho apfa. Kibabaje gusumba iryo bara ryakozwe imbere y'umukuru wa zone Giharo Desire Hakizimana, bikaba vyiganwa n'ababibonye biriko biraba. Baranatomora neza ko vyagenze bati Steve Irankunda yarashwanye n'ubundi muyabaga yari aho nyene muri iyo nzu. Mwene iyi nzu ashitse yategetse Steve gusohoka, uwo yaranse gusohoka agasigura ko yarishe amafaranga mu kwinjira. Niho Joker Niyibizi yaje amusimbira ko yaramukubise amusekanya n'uruhome inshuro nyinshi yacapfira aho nyene. Inkuru ya SOS Media Burundi kabandanye ivuga ko umuryango muhisi watabajwe waraje gutora ikiziga ca Steve Irankunda yahambwe bukeye bwaho n'umuryango wiwe. Muri iryo joro nyene Joker Niyibizi yaciye ahungana n'utwiwe yerekeza muri Tanzania. Ubu hariko hakorera ivyashara vyiwe hakurya muri Tanzania, bikaba bivugwa n'ababibona. Komine Giharo ikaba ihanura bibe na Tanzania, gusa rero harimo ikibazo c'iterabwoba ku muryango. Areze hindwi yose umuvyeyi w'uwo yishwe hamwe na Inasenge bariko baraterwa ubwoba na mwene gukora iryo bara. Uwo nawe azwi ku izina rya Burunga, ariko hatera ubwoba bo bakenyezi babiri ni Trifoza Harerimana na Annonciata Nkurunziza ko bazokwicwa. Timutegerezwa kwemera kumvikana muhebe ivyo kurondera ubutungane kugira ngo umuhungu wanje atahuka ave muri Tanzania, ahandi ho muzombona. Niko rero yabateye ubwoba kubw'amasoko yabonye abatuka. Se wa Joker Niyibizi n'umunywanyi wa CNDD-FDD, umuhungu wiwe nawe nyene n'umunywanyi w'umuhari w'urwaruka rw'umugambwe uri ku butegetsi imbonerakure, mu gihe senge wo wishwe ari
umunywanyi w'umugambwe CNL. Abanyagihugu bo muri ako karere aho abenshi mu batavuga rumwe n'umugambwe uri ku butegetsi bahunze, basaba abajejwe intwaro n'umutekano gukurikiranira hafi ico kibazo kugira ngo bakinge ko ibara ryohava rigwa. Abajejwe intwaro n'igipolisi giharo ntibaragira ico bashikirije kuri ivyo uko bitangazwa n'ikinyamakuru SOS Media Burundi dukesha iyi nkuru. Murumviriza ko rero iyo mbonerakure yoba yaragushije ibara, ndetse ibintu vyarababaje abantu benshi bagiye batandukanye kuri iyo nkuru yatangajwe n'ikinyamakuru SOS Media Burundi. N'ubundi nsanzwe gukurikiranira hafi amakuru avugwa muri politiki hamwe n'umutekano, tutibagiye n'agateka ka muntu. Ico kinyamakuru kandi kivuga ko Igitega ibiciro vy'ibifungurwa vyaduze cane. Ibiciro vy'ibifungurwa vya nkenerwa vyaduze cane kw'isoko nkuru ya Gitega ku mugwa mukuru wa politike. Mu kiringo kidashika amezi 3 ku bidandazwa bimwe bimwe ibiciro vyigwijwe na kabiri. Abaguzi baridoga ko batagishoboye kurangiza ukwezi. Inkuru ya SOS Media Burundi yagatomora ko ikiro c'ibitunguru vyera cavuye ku bihumbi 45 kija ku bihumbi 80 vy'amarundi. Ibitunguru rero bitukura navyo vyavuye ku mafaranga ibihumbi murantunge. Ikiro c'ibitunguru vyera cavuye ku bihumbi 4,500 kija ku bihumbi 8, n'ibitunguru bitukura navyo vyavuye ku mafaranga ibihumbi 4,500 bija ku bihumbi 7,500 y'amarundi. Ikiro c'ibiharage rero bisanzwe vyitwa canga vyavuye ku bihumbi 2,500 bija ku mafaranga ibihumbi 3,200. Kinure biva ku mafaranga ibihumbi 3 bija ku mafaranga ibihumbi 3,700. Ibiharage navyo vyitwa muhoro biva ku bihumbi 3,500 bija ku bihumbi 4,500 amafaranga y'amarundi. Umuceri rero uwuremerwa mu Burundi wavuye ku bihumbi 3,700 uja ku bihumbi 4,500 y'amarundi. Nayo umuceri va muri Tanzania havuye ku bihumbi 5 uja ku bihumbi 6 vy'amarundi. Ku bindi bidandazwa, ikiro c'amateke kigurwa amafaranga 1,500 mu gihe cahora ku mafaranga 1,000. Imyumbati ikaba yaravuye ku mafaranga 1,000 ija ku 1,300. Ifu ya nyuma y'imyumbati yitwa Inyange iva ku mafaranga 1,500 ija ku mafaranga 2,000. Nayo ifu nziza ya mbere iva ku mafaranga 2,000 ija ku mafaranga 2,500. Ibiraya rero bikaba vyaravuye ku mafaranga 1,500 ku kiro bija ku mafaranga 1,900. Nayo igitoke cahora kigurwa ibihumbi 10 muri Nzerubu kigurwa ibihumbi 15 vy'amarundi. Vyamwe ubu vyarabaye mfungurwa y'abavuye hanze y'igihugu canke bo muri Honi hamwe n'abandi bakomakomeye. Ni kumwe mu baguzi basanzwe kuri iryo soko yidoga agasigura ukuntu vyama vyadugije ibiciro gushika kwigwiza incuro 3 mu kiringo kimwe. Pasteke yahora igurwa ibihumbi 3 yaraduzija ku mafaranga 8,000. Mandarine zahora zigurwa 1,000 ziraduga ku bihumbi 2. Imyembe 5 igurwa ibihumbi 5 mu gihe yahora ku mafaranga 1,500. Arawagize ati ndafise abana 7 ngaburira hampande y'abandi 2 ndeze hamwe n'umukenyezi wanje ndonka ibijumbu bigoranye. Ubu birangora cane kugurira umuceri umuryango waje bivuye ku giciro vyaduze. Amafaranga ndonka ntakiragama kuko nkora nabi mbunda ncungana n'abapolisi batubuza gukorera mu gisagara ca Gitega. Ni kumwe mu bongoroza abantu n'ibintu ku makenga ashinga intahe. Akabasaba rero abajejwe gutorera umuti ubukene businzikaje Burundi. Iduga ry'ibiciro ririko rero ryibonekeza mu kiringo c'amezi 3 gusa. Abanyagihugu mu gisagara ca Gitega cane abakozi ba leta bahembwa imishahara bita ko hari nica ntikize ubu bari mu ngorane zidasanzwe mu kubaho. Abadandaza rero bakavuga ko igihe c'imbere y'impeshi camye ari ic'inzara. Ntituronka ubu bushaza n'ibiharage kandi bimaze ukwezi kurenga. Ubwo bukene
gutuma ibiciro vy'ivyankenerwa biduga, nibaza ko imvo ari igabanuka ry'ibifungurwa mu barimyi bivuye ku mpeshi. Nibaza ko gushika mu kwezi kwa gatanu 2024 hazoboneka agahengwe, niko umudandaza wo mw'isoko nkuru ya Gitega asigura. Abandi rero bishimikiza ifaranga ry'Uburundi riguma rita agaciro, abari bagize ati nibaza ko iduga ry'ibiciro rifitaniye isano n'ubukene bw'amafaranga mvamakungu hamwe n'ifaranga ry'Uburundi riguma rita agaciro. Ivyo birafise ingaruka mbi ku rudandaza rwacu. Ni kumwe mu badandaza ibifungurwa mu gisagara ca Gitega agaragaza umubabaro. Ibiriko bibereye Gitega biri no mu zindi ntara mu gihugu. Umukuru w'igihugu abona ko abarundi baba bari mu murima wa Edeni, ariko mu minsi iheze nawe yaratangaje ko ni mu ndwi iheze atangaza ko uravye aho Uburundi bugeze umuntu aburavye yorira bivanye n'uko bwoba bwarahindutse rukomeye cane. Turabakengurukiye cane banywanyi bacu mudahwema gukurikira amakuru n'ibiganiro tubagezaho. Mbasabe kugira ngo ntimuze gucikwa n'ayandi makuru muza kugezwaho kuri imboneshakure ya Hejuru TV. Fyonda kuri subscribe canke sabone niba utari wafyonda ko wibuke no kubisangiza bagenzabe kugira badacikwa n'amakuru yose tubagezaho kuri Hejuru TV. Imana ibahezagire.